nk'ubu Imana iguhitishijemo ati muri application zose ucikemo imwe ni ihe application kwemera gucika Instagram Bugao wikiwe Jewe wiki Jeno snap Numva nivyi wawe no wowe uri mu gisagara cya Gitega cyangwa mu micungararo yaho ukaba ufise urudandazwa cyangwa ibikorwa uri kurakora wifuza ko abantu benshi bamenya egera Steve TV irabigufashamo mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi ufise icubaza cyangwa ufise ibyo ugomba kwamamaza akura kuri 69 iyo nimero no kuri bwa buhinga bworoshe bwa WhatsApp irakora kandi egera Steve TV ibigufashemo urudandazwa rwawe cyangwa ibikorwa byawe bigere no hakurya y'amazi hamwe na Steve TV publicité biroroshe. Hello guys, ndabana mu gice mwese mwiriwe cyangwa mwaramutse mwese naherereye ama no munsi ndaje nahindutse aje n'abarundi muntu kumbure mwese ngira ngo murabibona sinkiri wawo undi sinkiri Wilhelmine wawo ndi mwari musanzwe muzi nje nahindutse gusa yene wewe ubivanye n'ukunzi zoyitwa uko ushaka ushaka nitwa Wilhelmine gusa uno munsi nje nitwa Loke hama nkuko nabibemereye canke bisanzwe bimenyereye ndabazanira ibintu byiza kandi bimeze neza no munsi nabazaniye dufise umutumire wacu kuri microphone za Steve TV ne tugiye kwakira kumbure tugiye kuvugana byinshi byiwe na byinshi ndamuzi ko kumbure nawe araza kutwibwira twakire umutumire wacu rero nkuko nabibemereye n'umuhungu kumbe no bugati n'umwana bwa sinzi byo ko nabona mbona kiri muto kumbure byinshi tugiye kumenya byinshi kuri we asimano niyo mpano tugiye kumenya kandi tugiye kuvugana ko rero tubanze tumwakire kuri microphone za TV cyakwakira murakoze cyane ameze neza agenda ameze fresh nawe good Nanje meze neza ko bikose sinidoga. Okay, ama uri butubiranye tugiye kuganira ko ibintu byinshi byerekeyewe ku impano yene yo bafise ugiwe rero tubagomba abanza twibwire najanye bwire ibwire n'abakunzi ba Steve TV afanzi bacu babanzi bamumenye kugira ngo dukorane tuzinanye. Amakomazina yanje je nitwa INGONA Nkuru TB1 promoter Benji promoter fresh boy INGONA Nkuru none yumvise INGONA we wumvike ndakuyaharura kwageze kurabi abiri ni ndakuharura abiri ni meshi rekani atari wewe usanga je navudisha kuri nita Wilhelmine kwanza unyite kushaka bivanye n'ukonzi okay ama ngo yitwa INGONA Nkuru kwanza nzi tubwire izina INGONA INGONA ryavuye he kubera iki INGONA INGONA n'igikoko cyo mu mazi kandi gikaze cyane ndazana we naco utinya wapi kwe kutabuza intare wapi je ndi INGONA Nkuru bakunzi ba Steve TV je ndi INGONA Nkuru mu bimenya je ko ndi INGONA kweke wahisemwo INGONA kwe kutabuza ikindi gikoko wabuze INGONA ahanini womenga ni INGONA yo mu mazi ndeke kubacanga si INGONA yo mu mazi kujya mu bizi wapi ni INGONA ya industry y'Igitega turiko turakora bya turabe ko yogera ahigize itera imbere basije ku rundi rwego nk'ayandi ma industry yo mu yindi ntaza Buja Flavor uko nye niyo ngona rero ya industry. Okay, ama ikibazo niko ndakubaza ntabwo uri kurakinyishura neza nakubaje ati kweki wahisemwo izina INGONA utahisemwo irindi zina ry'igikoko. Izina INGONA ni izina hasi ryangiyoheye bwa nkiri umwana akunda igikoko INGONA. Niyo mpamvu rero cambona ninje mu bintu vya industry y'Igitega gerageza kuyiduza rero niyo mpamvu rero naciye mitamwe INGONA Nkuru apana na ntoyi INGONA Nkuru rero ya industry. Ntoyi nazo ziri Oyi sinzi je ndi Nkuru ya industry ugomba wite ntoyi banza kusaba uruhusha. Oya kugira habe Nkuru haba hari na ntoyi. We ukeneye kuyita ntoyi uzobanza usaba uruhusha unyegera. Tuvuga ati je nkeneye kwitwa INGONA ntoyi. Amanda guhuruhusha. Ya je nta ngona nkunda. Ukunda iki? Oya niyo mpamvu je bikoko. Ninakubwiye ko nitwa ngo nkunda inyoni je ndoce nihita inyoni. Ayi, cyane INGONA nyambura inyoni ya industry none we ukora iki kwari? Basha je ndi multibase. None nyambura multibase je ndi mu promoter. INGONA Nkuru. Okay, je nitwa Loke vraiment. Narindi kumbe niryo hama
nacu bagomba kuvuga ati kuvyerekeye rero nivyo gukora kwanza banzubwira abakunzi bacu gukora iki se taranyabake. Je no promoter mfise itara yo journaliste nkorera Tembere TV ndibaza barayiza akunze wa Steve TV utayiza gende yandike kuri YouTube Tembere TV amabona ibikorwa vyanje. Okay, ndibaza abakunzi bacu cyangwa abafana bacu ni rya mbere twari tumuzanye kuri Steve TV ni rya mbere twari dukoranye ikiganiro kumbura umuntu ari rya mbere umuzanye ufite byinshi mubaza ko abantu umuzi nta bintu byinshi umuzi ko. Okay, rero ndagomba ikibazo cya mbere ubanze umbwire kubera ko wahise gukora ibintu promoter. Ibintu promoter ni tara si ibintu ja guhata ngo iki niki ni tara ubufise. Na mfise itara ubu promoter yo journaliste guhera kera navyiyumvamo. Okay, watanguye kumenya ryari yuko uwo ushobora kubikora? Kera depuis 2018 niho watangura kubikora cyane niho watangura kumenya yuko ushobora? Niho natanguye kuvyiyumvamo ndavye abandi kwanza apana kuvyiyumvamo niho natanguye kubona yuko menga na impano yanje harageze kwigaragara. Urusanzwe wifise? Utayikoresha none? Iki nasanzwe nkora. Narukorera? None Breaking TV. Yeah. Niyo nahora nkorera ko si brag sinibeshe nakoze ama interview ariko ntiyagiye hagaragara imbere ko nza muri Tembere naciye muri Breaking TV. Okay, none mu promoter ubona hari mwiki diki nakakarusho ubona karimo? Akarusho ni kenshi kwanza. Akarusho ni kenshi hanini no guteza imbere turacatezanya imbere twese cyambere na mbere ku promoter basi we nta karusho ronka gusa abagenzi bacu bararonka karusho. Ndavuga baririmbyi dufasha gupromoting imiziki yabo iki ibintu nk'ivyo nyene tubadogiza impano kugira ngo bamenyekane bagere ku yindi level niko navuga. Okay, none musi wa mbere utangura gukora niki kintu cyakugoye? Musi wa mbere ntangura gukora ikintu cyangwa bavuze accent ndajugomye ati birone kamera ni yahe ubwoba kwanza bayakija ati action ndajugumira kwa ati ibintu ntavyo nshobora kwenda vyibuka mu cameraman yasubiyemo nk'incuro nka 3 natinye kumbe mvuga ati bya bintu ngombe babikora uko gusa nyene ageze igenda ndamenyera tu niyo mpamvu ibintu vy'amakamera ni muhira. Okay, hama ugitangura gukora ni irihe zina watanguye gukorana ryari niryo nyene cyane ryo wabaye bwaritore mu nyuma? Bisozo ryo naritoye mu nyuma kwese no kubesha je ngitangura natanguye yitwa Benji Promoter kandi n'ubu yacari cyatanguye yitwa Benji Promoter ndivuriwa rero ndavuga ati harageze ko nitwa Ingona. Wari Eko wari hinduye? Sinari hinduye n'ubu yacari muri presentation yiwanje uzokumviza Benji Promoter ngigera libura fresh boy. Okay, abantu vyiza hama ndibaza nawe umaze gukoresha iganiro abandi bantu bagiye batandukanya nikiye kintu nikiye kibazo to kwigera ubaza umuntu yuko uramukoresha ikiganiro witwa good ico kiganiro ico kibazo cyose ningana kibazo umuntu ngo witwa good cyambere na mbere utumira umuntu uzi ubu ushaka kugaragaza impano yiwe uyerekane nico kibazo je uzorabe interview ziwaye cyangwa umuntu igambaza ngo witwa good. Okay, ariko urashobora kuvuga ati nkuba ari rya mbere muzanye bamukoresheje ikiganiro abakunzi kumbure bavuze ko kuri Tembere TV abakunzi ba Tembere TV ntibaba bamuzi nare utamubwira bibwire bazoshaka mumenya gute? Je ndamu present hama nawe nakongera ki present kugira ngo ntibumvize yuko je tutawujanije uyevuga ikibazo nawe utumiye umuntu tigera umubaza n'igiki. Je ikibazo umuntu niganda mubaza dufate nk'ubu bivana n'uwariwe nka je ikibazo ubona utombaza maze ukubona uko akibazo ntukubaza urubatse cyo sinakikubaza ko ari ibintu mba mbona nawe urubatse je ndapanze. Oya bashatse kuvuga kuvuga ko warongoye basi ibyo yemba ashatse kuvuga bivanye umuntu nuko ari we wese hari ikibazo nyene usanga utomubaza. Nawe nk'uko nkaje umbonye ugacumbaza ngo ndubatse ko vreba nubona yuko nawe ubibona gusa nyene hari usanga bubaka kiri bato. Okay, rero nk'ubuwe ugitangura gukora nuhe wundi mu promoter warabira ko vuga ati vraiment basi utaratangura gukora bavuga ati je ndagomba kumera nka naka ndagomba gukora uko je ndakubona mu promoter yitwa Juste Gael uramuzi?
akora kuri TV tw'umukubito yo promoter basi je nomfa niwe ni inspire ko hanini kwe je ndamukunda ibikorwa vyiyo ndabikurikirana vyatara hariho n'abandi benshi babishoboye barandira promoter bose ndabakurikirana gusa juste gahera arangyohera. Okay, niwe wa mbere wavuga ati ubu nzokora nkawe none uravye nk'ibikorwa vyiwe ariko arakora ubona nawe uriko urakora nkawe canke uriko uramwegerana gatoya? Nkitangura nagomba kumwigana ariko ubu navuze ati kwigana burya nuzokore wigana umuntu uramuraye vyakora gusa kugira ngo nawe swa turamurusha cyangwa kamanuko kaba umwana kuriwe navuze kumwigana aho ubudekonye je ndakora ivyiwanje nawe agakora ivyiwiye kwa twese turi mu gakina nawe utangiye kumwigana je sindagoye utangiye kumwigana kubyo ndadaye kumwigana kuvuga ati ijambo avuze nawe kujya baza kujya gira ari byo cukora nawe basi nakunda basaba umuntu yirekuye afite motivation muri interview ukabona umuntu yirekuye nivyo bintu nagerageje kumwiganako nivyo nyene hanini apana kuvuga ngo ibibazo umwe wese afise guiye. Okay, ni ngorane woba uhura nazo ingorane woba uhura nayo igihe wowe urakoresha nk'umuntu interview canke basi novuga ati igihe ugira utangure canke uri kurakora ni ngorane woba uhura nayo? Ari abarimvyi batogarako niyo ngorane imwe ukamusaba interview ukamenya ni ugomba utera imbere ukamusaba interview akanga niyo ngorane hanini tubona igiteka twebwe n'ingorane yindi ubona ni ingorane dibarataye we yida seveze fresh Jemwe niko biko biragenda neza ko ingorane iba ku muntu jemwe niko biragenda neza niyo mpamvu narenda ndakikubaje kubera ingorane umwe wese usanga afite ingorane ikintu kimubangamira. Okay, hama ugitangura gukora abagenzi bawe bavyakiriye gute canke abavyeyi biwawe? Je ngitangura gukora je misanzwe vyari biteye ubwoba abagenzi babona nk'ukumenga nyendo umusazi ko ngo ibintu bitaba hamwe abandi bakantera intege akavuga ati kuraje vraiment hazogera igihe utera imbere rega je sindatera imbere sindatera imbere gusa umunsi nateye imbere niyo nzoja kubashimira abandi amakuraje kwaje ndacara umuntu wa hasi niyo mpamvu ushaka ama support menshi ushaka abantu banshigikira kugira ngo ngiraho ngeze na je. Okay, nk'abagenzi bawe barufise natanguye kubagara kuvuga ati uroje ndaba musare wowe umbonye ujyamwa mvugana n'umuntu araho gusohoka ati we ntitwovugana ntidusha kuvugana uzenda kaze dusare abaduka binuba ukarondera abandi nyene baba star nkawe je ntuzigaze gushikira na promoter wa mustar nivyo namaje shaka kubabwiye uri mu promoter hajya ntiwobona nka Jistega ariko yigereranya na Fizo chance nivyo kwigera biba je nta nimwe nigeze nibona nk'umustar je nagumye ndi waho ndi atari uko gusaba barambona makama makuraje kumbu ujya mustar yitwa kuno kumusigaye muvugana iki niki ivyo sawa navuze je nzigera mbu mustar sinashatse kuvuga ati ukabona basi kuvuga ati je ngiye muri ibi bintu ubu rero ndarenze usanga abagenzi bawe utanguye kubikata bamwe bamutanguye kubikata kubera nyine wabonye yuko urenze. Je na mugenzi numwe ni ikase kwe je ndacari wawe undi abagenzi ni baba kiretsa biyongeye ntabakwikase ho wapi nenkundo umugenzi w'umuboss wa Steve aciye anyandikira inbox n'abarundi yongotse bayi mushasha kandi ibintu bikaja ku rundi gwego tugateza imbere industry we navyo urabona ko iyi industry igitega igwaye mbega abaririmbyi rega abenshi no musanzwe novuga ati ntibarabana benshi kandi abenshi bariko barikengera gusa harimwo abashoboye bamwe barikengera abaririmbyi babiri gitega ubushigikira ubwataba barashobora. ndakunda ujya mukobwa Santiana araba neza je novuga ati muri gitega kweri niwe mwamikazi w'umuraperi kuko niyo mbona arapa fresh umwami nawe oya muzumwami kazi nambwira umwami cyangwa umwami nije cyane muvuga mwami w'umuraperi oya nawe ndatora mwami w'umuraperi cyangwa sinamutora gusa ujya mukobwa vraiment aririmba neza kandi amubwira ati big up sana kandi arakora fresh ujya mukobwa ubundi arabizi vraiment gusa wewe uvuze umwami kazi kubera iki abahonguro y'igitega ntabahari baririmba bafite amatara kandi bashobora none numbajije nayo warumbajije babiri sinari bwana hetse shira kuba kabiri uva warumbajije babiri nakanguriye kumamikazi ko ujya mukobwa ndamwemera sana amajambo makayazi kuririmba
undi muntu navuga ati ko azi kuririmba ujya muhungu classic boy arimba neza cyane gusa nuko sinamuvuga ibintu kumva oya sinotanga kumuvuga amadepo gusa nyene arimba neza nawe ndamubwira ati courage gusa nyene ni kubera twege ana uriko urakora ikintu ntushobora kubona yuko wakoze ikosa gusa umuntu aba ariko arakuraba ushobora kuvuga ati ajya ahantu yakosheje bwira umuririmbyi umwe umaze gukosora kamubwira ati iyi song ya ari ahantu yanditse nabi wokosora kana nta numwe aragenda gusohora indirimbo turi kumwe ndazumva zamaze kuja hanze umva namubwira bayanditse nabi gute uramubwira ati izokurikira ntuzobikora uko nta numwe from wani bangana benshi kweye nabatanu byababwira ati muhungu iyo song kozuko wapi kweye kandi je ndayishigikira ku mapartage menshi usanga kubwira ati iyo song ya wapi gusa nco mbaza amazina ngo yaba nabakwaye ucenga ndabene amabanga gusa tu bariho gusa courage arinzi bigiteka gusa bacafisa akantu ko kugwa ntibafashanya basi ntibafashanya muri Gitega gusa ni mu Burundi hose ni muri Gitega ni Burundi hose basizi ko gukurikirana amakuru ni mu Burundi hose abaririmbyi vraiment mugiranira urukundo je niko no yivuga akacana cyane abaririmbyi b'Igitega rero muze twezanye imbere turonderane muronderane kwanza je sindi umuririmbyi muronderane mukore neza hama muteze imbere n'intara y'Iwacu nimwiteze imbere n'intara y'Iwacu muzaba mwiteje imbere hama ikindi kibazo ni kihe kintu cyo tumurira wewe ikintu kimwe cyo tumandira coba nyene ukumva worira Ico kibazo kiragoye gusa hinge nimvi ikintu kimwe cyo tumandira inzara tuvuga yumva ari imisi ngahe indwi yose je ntaye gwaje n'abantu badakunda kurya ntuvyi ese nkunda ibintu byo gufungura wapi gusa je mazindwi ntajya ndashobora kurira mbati dufateye umaze nk'imisi 6 ntaco woba worira kumusukira indwi reka no anariza ubwo rero basi dufata umaze nk'imisi 2 woturira wapi imisi 2 sinorira no kwihangana bivanye nuko ngana naho no bandi wakani ayo mali imisi 3 wewe utajya wewe wenda vyoshobora Jeni waza ko vyokunda gusa navyo ndagiye shaje sinokwibesha je na misi 3 nomara ndaki Gaje sinibeshi yavuze ko atavyo ndagiye oya wibeshe bisikore ko wibeshe ahama dufate nk'ubu ndibaze ko ukunda telefone yoba atari cyane je nayikunda okay dufate nk'ubu Imana iguhitishijemo ati muri application zose ucikemo imwe ni application kwemera gucika Instagram Jo ba Instagram kwe ba Instagram iraryoshe byatara ikabana yanje wikiwe buga wikiwe wiki Jeno snap. No, mba lipsi wawe no. Ngo dufate uhuye nk'umuntu ya create application ya Instagram. Niko musaba kongeramwe cyangwa gukuramo. Yo kongeramwe ama emoji ni make. Okay, dufate nk'ubu Sarukizo banjoyo. Dufate nk'ubu iyo kuraganira nk'umuririmbyi. Ukaganira nk'umuririmbyi nuko murakora nka interview. Akakugarako. Tuzakugarako. Ukamubaza nk'ibibazo 2 3. Ubona kwishura ibibushane. Yivyo akwakubatse. We muri uwo mwanya ucubwira iki? Je umustar ngaye ko muri interview.
interview je no candayiheba lazima none uwo buri kokora iki oya kubera abasitari niko basanzwe bameze winzi ubona umusitari akwemereye ko mukora interview ama mumaze kuyikora usanga yamaze akwakugara ko kuntu nyene ucubiheba none uba wamurondeye kwanza yeme niyo azawukugara ko muri interview. Okay, nikiye kintu umaze gukora ukicuza cy'umwana mwazi bisabye neza kugira iki ivyo nyene ibindi ukeneye ivyo nyene Henge, just navyumvise frere ngo kurya umwaka wawumva neza. Nje sebezo kurya umwaka ari bindi vutse. Bora zigene bawujyawe. Oya bawujya gute. Masaka. Naciye wateye wicuza. Okay, hamanya turangiza. Banzu inde nane ndakubaza ikibazo. Nuwiwe muntu mumaze gukora na interview ukumva ufise ubwoba. Miswambere ntangura ujya bamutoguti Lili Chris nafise ubwoba ko yaraje umuswambere ntangura zina nayisubiyemo inshuro 5 zina ryonyene nasubiyemo inshuro 5 kandi nagize ubwoba nyene kandi n'umusi nkoresha i-defense kwa sinavyo nari niteguriye je navyo nari twa nawe ngiye gukoresha uwo musi nyene nawe nyene nagize ubwoba. Umuntu umaze gukorana ukaryoherwa bose kwa jemu hariho umwe uvuga ati interview yanjyohe nije nayikoze gusa interview iraryoshe n'uyu ujya muhungu basi bevana ningene ujya muhungu yitwa Tiger kwa basi naryo ikintu cyanjyoheye n'amajambo yavuga nta kindi nyere kwa ivanye n'ishuri yatanga n'amajambo yavuga nta bindi byanjyoheye. Wowe wifuza ko mukorana mutarakorana muri iyi nzi wose canke ufisitari yari yose wowe wifuza yumva ko mwakorana mutarakorana? Okay, je muri umuntu numva ngomba koresha nibatswe muri no misi yuko nona muronka ndakunda WJ nk'umusi nyene nawe nyina vyupe yiva ahora dukwikirana nk'umusi nyene noronka ayo mahirwe nyene kumukoresha sanjyohera sana. Uri mu rukundo? Oya sawa. Okay, abakunzi ba Steve TV niba mutuviye twari dufise ko mbure mwavyumvise byinshi kuri we hama muce mukenda kuri Imbere TV mukore mu subscribe mesh. Bakunzi ba Steve TV nimwagiye kugira subscribe kuri Steve TV uje kuri Imbere murabe ibikorwa byacu mudushigikiye nimwe ba boss dusigaranye mushiremo imitahe musange inbox mubishatse mushigikiye mwakoze kandi no guteramana natwe bantu fonde subscribe ugire commentaire n'amashare mesh amana ndagushimire wakoze kumakanya ka ndakoze gushima ama nta byinshi